ubuzima abwo no mutama busubire kumera neza harakenewe miliyoni 6,650 vy'amarundi nawe urafise icimana yaguhezagije ushobora kuvuga uti ndashobora gukora nibwo tuyatanga yose ariko ukavuga uti ndashobora kugira ico ntanze mu mpera kino kiganiro uraza kubona nimero ya telefone ushobora guca Tarisisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Sangwa ikaze nshuti namwe bakunze bigarecha kuri Tarisisi Hope Ministry TV turabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi. Turi mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu c'u Burundi ariko tugasamiranira kwisi yose kwa dukurikana ku mbuga za YouTube na Facebook abatubona abice kuri izi mbuga za WhatsApp. Kuri mikro mu kiganiro cyo no munsi muri kumana Prote turakingiwe canke Mr Poro abandi bamwise Mr We mbazi iminsi mubona hano tukira batubirage batandukanye ugwaruka batubwiriza ariko arakora ariko no munsi twagire ubuntu n'Imana nko kubona imbere yacu hari umutama zovegana ko nazo tuba dukeneye guprofita ku mavuta y'abatama nuko rero uno mutama hezi iminsi atari myinshi ndamumenye kimwe mu vyamuzanye hano nashoboye kumenya muri kino gisagara ca Bujumbura nuko yari afise ikibazo cyo gukikwa n'amagara ariko mu nyuma kumenya neza yuko Ministeri ya Tarisisi Hope Ministry hari cyo yakoze kugira ngo ishobore gukurikirana ubuzima bwiwe uyu mutama ninde yacapfahe uno munsi yaba ameze gute mutama turabakiriye tubaha ikaze mufata akanya muramutse abari kwa radukurikirana hanyuma bwa mbere turabaramukije kandi turabashimiye ko mutwakiriye jewe nitwa Bazirunguka Auguste mva mu ntara ya Rumonge umusozi wa Kagongo hanyuma nkuko maze kubivuga je nashitse ngaha mu gisagara ca Rumonge bivuye kuko ca Bujumbura bivanye nuko amagara nkitse ndiko ndarondera canke nibaza hirya no hino nikumbure ntihobura umugenzi mbona canke duhura kugira ngo namuturi bazo mfise kugira ngo abanshe kumfasha bitewe nuko amagara yanje atameze neza nico gituma rero ndaha hantu kari cyo gituma muko mwabivuze mwambonye kenshi muri hisagara kumbure nta mutare bwumve ivyumviro vyanje twebwe turabashakashatsi yo tubonye umuntu tukifuza ko tubera inshuti turanamubaza tukamenya kubera ari hano nuko ugiriye ko duga kwijambo mwashitse muri kino gisagara ubuzima bwanyu bwifashe gute nkuko mwavyumvise ko nashitse muri iki gisagara bitewe nuko amagara yanje yarameze nabi nukuri nahashitse merewe nabi cyane ndafise ingwara kumbure nje ntashoboye gutahuriza arizo bivanye n'ingene amagara numva ameze imitsi ngiye kwa muganga bambwiye ko ari imitsi ndababara cyane mu maguru amagufa umugenza mu ruti rw'umugongo hose harambabaza cyane maze gushika kwa muganga niko bambwiye birumvikana ariko muri ico gihe muba mumaze gufata ibipimo barabandikiye tubwire uko vyaba vyifashe ko muri ministeri twarumvise ko hari ico nayo yoba yarabafashije vyo bari ivyo murakoze hanyuma ubwa mbere naragiye kwa muganga ndabiganiye abaganga uko bimeze hari mu bitaro vyitwa Semuseka barampaye imiti inshuro zishika 3 kandi imiti zimvye cyane iyo miti ndayikoresheje nta cavuyemwo hama imaze kubona ko takivuyemwo naciye nja mu bindi bitaro vyitwa Tanganyika Care Hospital maze gushikayo ndavyiganiye umuganga umudogiteri yambwiye ati je nta miti nshobora kuguha ntagupimye niho cyanyandikira rero anyandikira ko bompima muri scanner ni muri echo bamaze kumpima muri echo rero niho baciye batora ingwara ngwaya arizo zizo ndababwiye zingenemerewe ariko kandi aho hose naronse umuntu yagiye aramfata mu mugongo ansute nafasha kugira ngo arabwire vyogenda uhereye muri Semuseka no gushikaho hose muri Tanganyika Care Hospital n'umuntu yitwa Manirakiza Tarisisi ni nawe asanzwe nahagarariye Ministeri ya Tarisisi Hope Ministry ku isi isanzwe ifite n'ikicaro mu gisagara ca Bujumbura yamenye gute ko ugwaye kugira ngo nawe ashobore kugufasha muri kino kibazo kugira ngo bimenye na harabaye igihe
yigeze kubura mushikiwe amaze kubura mushikiwe turaza ku maziko ya mushikiwe munazi ko abantu babahurira ari benshi turahurira na mushikiwe n'abandi bantu kuko baca batangura kumbaza babonye ingene ngenda n'ingene merewe ndababwira ko ngwaye mugabo nabuze uburyo bwo kwivuza maze kubabwira ko ngwaye rero nkabura uburyo bwo kwivuza sinzi ngene vyabagende singene bavyumviriye ndabashimira nibo baciye kumbure babimumenyesheje carababwira ati ni mumubwira uwo muntu ave yari mu kagongo mu rumonge aje Bujumbura ashize Bujumbura ngerageze kumuvuza ndabigene vyogenda niho rero yacashisha kuri abo bashikiwe bashabarambwira bati nugende Bujumbura uzo hari hantu uzoshikira uhashikiye bazokwakira hanyuma bakwakiriye nabo dusha kurondera arabigena gutuma kwa muganga kugira ngo urabe arabingene buvugwa niko kumumenya rero no kumenya muri ibi bitaro bibiri umaze gucamwo Semuseka na Care Tanganyika Hospital ukuboko kwabafashe umugongo no kuyo muntu yitwa Trasis ukuboko kwafashe umugongo no kuyo muntu Manirakiza Trasis nimba atari banga mumaze kumenya uburyo bwamaze gukoreshwa muri kino gihe mumaze mwivuza nukuri mubaze kibazo cyiza cyane haramaze gukora uburyo butari buke ntihabuze nk'ibihumbi bishika amajana 7 bimaze gukora haramaze gukora nk'ibihumbi amajana 7 ku imiti nafashe muri Semuseka y'imiti izimvye cyane ku rwego hejuru kandi ndavye n'ibipimo bankoreye muri Tanganyika Care Hospital navyo vyabaye ibipimo bikomeye cyane biramaze gutwara nk'ibihumbi bishika ibimaze gushika ibihumbi amajana 4 gushira kuri ya majana 2 beka no muri yono urenga umaze gusohoka ariko inyuma yaho muba mwaratoye akamitende canke vyarushize gukomera nta mitende datora kuko bankora ibipimo nta mitende daronka muri kino gihe rero ibipimo mwaramaze kumenya ingwara mugwaye ariko imiti ntimurashobora kuyifata aho bahabuze kugira ngo mutangure kuronka imiti mutangure kuyifata habuze ubufasha kugira ngo iyo miti iboneke kandi banyandikiye kungirira operation kandi operation do bambwiye ko isaba amahera menshi cyane isaba amahera angana nk'imiliyoni 6,650 nico gituma mvuga nti nukuri w'Imana yotera iteka yakagira umutima kigongwe Imana yahezagiye ko yo mfata mu mugongo akamfasha kugira ngo ndonke ubwo buryo buboneke hama kugira ngo mbone kugira operation hama biboneke ko nshobora gutora mitende imiliyoni 6 niho majana 650 n'amafaranga atari make mu marundi uretse gusa ko aradukurikirana bari mu bigo byo hanze bashobora Imana ishobora kugira uyikoze ko agakora ariko biraboneka ko amafaranga atari make Trasis Manirakiza arashobora kuba afise abandi nabo babona ibikorwa by'ubuntu n'impuhwe ariko arakora kumbure boshobora kumufata amabaho kugira ngo ano mafaranga ashobore kuboneka canke n'undi muntu wese yumva yogira ico aterereye uwo mubwira iki namubwira nti nukuri pe Imana imufashije gukora ivyo bintu yo bikora kugira ngo bikunze ubuzima bwanje burokorwe hama ibisigaye azohembwa n'Imana ko ntaco mfise novuga ngo nzomuhemba amafaranga akenewe angana n'imiliyoni 6,650 uyagufashije ikibazo c'ubwa mbere kugeza none munsi akaba ariko aragukurikirana mwaramubwiye ano mafaranga yoba yatse ko akenewe ico kintu nkuko nyene yamaze gucisha kuri bashikiwe bakambwira inkuru zuko noza kugira ngo arabingene yo mvuza narabibabwiye kandi barabimushikirije nawe nuko ndizera neza ko hari Imana izokora hamwe no gusenga no kwizera amafaranga aboneka ko menga ni menshi ariko Imana irayafise ifise benshi yokora ko akaboneka gira akajambo watuye ku muntu yiteguye kugira icyo akoze kugira ngo ubuzima bwawe busure kumera neza nka kera murakoze cyane nukuri umuntu yokumva akakama akagira icyo akoze kugira ubuzima bwanje butababwe nkuko nakivuze Imana izimwongereza umugisha kandi izimuzigame imurindire nabiwe hama ibisigaye Imana izomucira inzira zobone gushika mu bwami bwayo amen ico nico gikuru nuko mutama tubashimire kuba amwitavye akamo kacu ko numva mvise vyinshi byo kuganira namwe ariko kubera imvo z'amagara tubareke muje kuruhuka murakoze nanze ndabashimiye kandi ndabashimiye ubwira kandi namwe kubona mwagize impuhwe kugira ngo mumvirize ivyumviro vyanje mugira mu bishikanye bahezagire murakoze cyane nuko reka tubashimire namwe nshuti namwakunze mwafasha kanya kamukadukurikirana kino kibazo nikazo gikomeye cyane kugira ubuzima abwo no mutama busure kumera neza harakino miliyoni 6,650 vy'amarundi nawe urafise Imana yaguhezagije ushobora kuvuga uti ndashobora gukora nibwo toyatanga yose
ufise ariko ukavuga uti ndashobora kugira ico ntanze mu mpera kino kiganiro uraza kubona nimero ya telefone ushobora gucisha ko uburyo Imana yaguhezagije aho buzoshikira uraza kuhabona kandi Imana izogumugisha nuko kuri mikro mwari kumwe na jewe nyene Prote turakingiwe nizere yuko kano kama mwese atanu mu yokirengagiza ndizera neza ko hari umugisha udasanzwe kubagiye gukora ariko kandi mu gusozera ndabona mutama avuga ati arakaja mu numva no sozererako murakoze hanyuma rero maze gushika kwa muganga bakampima bampimye muri scanner ni muri echo dogiteri amaze kuraba ivyavuye muri scanner yavuze ati uko biri kose bishoboka vyo kugwa hakiri kare ati ko birashobora kuntera cancer no pardon birashobora kuntera ingore ya paralize binteye paralize vya bindi abantu bagenda barabasunika mu dukinga yavuze ati ibishoboka vyo kugwa hakiri kare kumbure bishobotse nyene bigakunda bitorenze indwi zibiri iko niko dogiteri yankurikirana ubuzima yabivuze wow Imana iragiye guca inzira ndetse bizogenda neza kano kamo kanya barakumvise kandi ndizera neza yuko mubagiye mubumvise kano kamo harimo abo Imana yahezagije uburyo bazogira ico bakoze natwe tuzorushiza kugira ico dukoze mu kwimenyesha abana bariya ndizera ko Imana hari ico izobakoresha nuko mutama tubashimira kugira kandi murakoze nuko mu kiganiro kizokurikira muze mugumane natwe ibiganiro byacu biracabandanya ariko kino kiganiro nta kirangiriye tutazusure ture mu bindi biganiro bizokurikira Imana baho umugisha anawuta Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen